umukobwa yatowe mu ntara ya Gitega nka Miss Ngoma umwaka wa 2020 ariwe Niyera Anne nabo bari kumwe abo bita abasongerezi abadofine bandikiye ikete kuri uno wa kabiri tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka wa 2021 abateguye ihiganwa Miss Ingoma aribo Ingoma event guhagarika amasezerano. Turabaha ikaze chuti bakunzi ba Buja Hit TV gukurikirana kino higaniro aho tuza kurabira hamwe imvo zatumye bandika ino kete basaba kubavanura n'abateguye Miss Ngoma. Kuri mikro ni Patrick Pagio niyo nkuru. Kaze muri Buja Hit TV. Hari kwigenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2020 niho hamenyekana abigeme baruta abandi ubwiza mu ntara ya Gitega. Murabo watwaye ikibanza ca mbere ariwe Miss Ngoma umukobwa mwiza w'umunyakaranga mu ntara ya Gitega yari Niyera Anne niwe yabaye Miss Ngoma 2020. Première dauphine igisongereze ciwe yari Ketty Merveille Bigirimana. Deuxième dauphine Adele Ange Nicole wamusubiri wakurikiye ariwe Miss Popularity yatowe n'abantu benshi ni Clara Ketty Habimana. Aba bane uko batowe bandikiye uburongozi n'abateguye Miss Ngoma mwaka wa 2020 mu ntara ya Gitega babasaba guhagarika amasezerano bari bafitaniye. Muti vyavuye kuki niki cabitumye? Anne Niyera aserukira abandi canke ariwe yatowe kuba nka Miss Ngoma ari kwisonga aherekejwe n'abandi banditsi kete ri muri mu Gifaransa barungikira witwa Alfred Hakizimana yatunganije iryo higanwa bamusaba guhagarika gukorana nawe kuko ivyo yabemereye atabishitse barihanganye kuva iyo tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 gushika ubu mu ntango z'ukwezi kwa kabiri aho ku munsi wa kabiri tariki 2 ari ubamandikira ikete rirambuye riri muri Gifaransa aho bavuga bati turazagerageza kurisubiramo mu Kirundi kugira ngo mumenye byinshi. Les Miss élus Miss Ingoma 2020 Bujumbura le 2 février 2021 à monsieur Hakizimana Alfred, directeur général de l'agence Ingoma Event à Bujumbura. Objet: notre désolidarisation avec l'agence Ingoma Event. Monsieur le directeur général, nous avons l'honneur de nous adresser auprès de votre haute autorité pour vous annoncer que par des raisons indépendantes à notre volonté, nous sommes dans l'obligation de mettre fin aux relations de travail qui nous lient. En effet, Monsieur le directeur général, les termes et conditions convenus dans le début n'ont jamais été honorés malgré toute la patience que nous avons témoignée. À titre d'exemple, les prix Miss Ngoma 2020, ces dauphines Miss Popularity ainsi que les finalistes n'ont jamais été décernés à ce jour. Vous avez même été jusqu'à mentir aux médias sur les continuités des activités. Veuillez agréer, monsieur le directeur général de l'agence Ingoma Event, l'expression de nos sentiments les plus respectueux. Miss Ingoma 2020, Niyera Anne, signature, première dauphine. Première dauphine, Bigirimana Ketty Merveille, signature. Deuxième dauphine, Nyoyanghana Adele Ange Nicole, signature. Miss Popularity, Habimana Clara Ketty, signature. Nkuko muje kubyumviriza ni kete riri mu rurimi rw'Ifaransa aho bandikira urongoye Ingoma Event yatunganije ico gikogwa ariwe Alfred Hakizimana bamwandikira bamusaba bamumenyesha ko bahagaritse gukorana nawe kuko atigeze ashira mu ngiro ngo yubahirize ivyo yari yemeye na cyane cyane udushimwe yemereye Miss Ngoma yemereye ibisongerezi vyiwe hamwe n'uwatowe nka Miss yakunzwe n'abantu ariwe Miss Popularity. Kandi bakavuga ko yagerageje no kubesha ibinyamakuru nkuko bagiye kubandanya bakorana. Bose uko ari bomi bane barateye igikumu kwino kete ryasohotse tariki 2 z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka.
iyi ni Buja Hit TV. Mukeneye kugira ico mushaka kushikiriza murashobora kwandika muri commentaire canke mukagira ico mushikirije kuri ino nkuru, haba kuri Facebook canke kuri YouTube no ku zindi platform zose dukoresha nka Buja Hit TV. Rino juma niko murumviriza na Patrick Pagio niyo nkuru. Mugibiye byiza.